nteguro y'amafaranga bita budget programme Reta ikoresha ngo rirateye amakenga. Ibi rero bikaba bimwe mu bishikirizwa n'abanyepolitike mu nama yari yatunganijwe n'ishyirahamwe Parseme kugira ngo barabire hamwe ingene ayo mafaranga ariko arategurwa. Aha twovuga nka Kefa Nibizi umukuru w'umugambwe Kodebu, umushingamateka Agathon RWASA wo mu mugambwe SNL hamwe na Tasiano Sibomana akomoka mu mugambwe Iprona. Aha rero bagize icyo bashikiriza, mbere baranabaza n'ibibazo ku bijyanye y'iyo nteguro ya budget programme. Reka rero tubumvirize. Nitwa Nibizi Kefa, ndongoye umugambwe Kodebu byandadaye. Kambere agomba ashimire Jean Parseme kuba yatunganije uruganda, nongera nshimire abagize ama presentation kuko bakoze neza. Ma première observation nari kuryoherwa nayikoze utwara Parseme ari hari. Jewe numvira ibyo biriko biravugwa, je me suis posé des questions mbega ni Parseme ibintu ari kubikora cyane gukorwa na Leta n'inzego za Leta zozo zibijejwe. Naronse inyishu usomye lettre d'invitation ko Parseme igomba kwegeranya ivyiyumviro yokoresha pour les plaidoyers. Naronse inyishu, mais là aussi nagize indi nyota nk'ibi bintu vya budget programme twari dukeneye cyane le cadre du ministère des finances kugira ngo batubwire bati wa mugambi watanguye ugeze ngaha kuri za indicateurs zose ubigisha tweretse ingene bikorwa, batubwira aho bagejeje, batubwira ibyabagoye, natwe aho duhera mu guterera. Turo majeri aza kumura guterera kukinabwiwe na société civile n'abahinga abakijije batariho bari ngo batubwire état d'avancement aho bigeze, kuko umuhinga yatubwiye tekinike ingene bikorwa, mugabo naza ko bitari kumura kutubwira ingene aho bigenze gushirwa mu ngiro, ko abishira mu ngiro suko bari bice binatugora no kumenya ingene duterera kuri ico kibazo. Ivyo sita gutera cyane kuri budget programme kuko nashinze ntevyera ko hari ivyo mwumvise neza, ariko ma première préoccupation niyo nuko les responsables du ministère concerné bariko bahari bakatubwira aho bagejeje, kuko très récemment nous avons été dans une réunion avec son excellence le président de la République du Burundi, aratubwira ati ibintu vyo gutegura budget muri finance vyaranse ntabwo ndabizana ngaha dans un bureau muri présidence. Vous comprenez déjà que nous avons un problème institutionnel. Si le ministère technique bisa nuko vyayigoye bikaza gukorwa muri superstructure qui est chargée plutôt du contrôle et non pas d'exécution directement, est-ce que toujours avancer gute? Cyo ni kibazo gikomeye cyane. Hanyuma bagenzi bamaze kuvuga le souci cyangwa l'inquiétude par rapport à la thématique y'uko mbega vous êtes limité à la santé aux gens. Birumvikana kumbure mu mwanya mutoyi ibyo ashobora kuvuga amadomene yose, mais c'est déjà indicatif par rapport aux résultats. Hanyuma nawe yuko notamment ku bijyanye n'ingene budget igira le parlement ifatamo gute, personnellement j'ai toujours décrié le fait yuko le parlement yiga le budget à la va-vite. On a toute une session dédiée au budget, à la loi budgétaire. Mugabo uza gusanga même iryo projet de loi iza gushika vers la fin de la session, uburyo tutoja ngaho twitera amashurwe ngo budget ngo bayabaye scrupuleusement analysé, tuba turiko turabesha abantu, kandi ivyo birafise une justification ntushobora kumenya jewe, mugabo abajura c'est manœuvre dilatoire babazi gituma babigira gutyo.
Noze ya mbere tema ya mbere ndabona mwagize kubijanye na gouvernance budgétaire et réforme des finances publiques. Uhejeje kuvuga aravuze ati baheruka mu nama na son excellence président de la République aho yababwiye yuko iki kintu cya budget programme cyateye ingorane. Gitera ingorane kubera iki? Parce que avec le budget programme la transparence est de mise. Abamenyereye yo kugira utuntu tw'utumanevre biragoye ko bayemera. Nicyo gituma n'uno munsi iki kintu cya budget programme ishobora kuba ari slogan. Ishobora kuba ari slogan, je me permets d'utiliser ces termes, kuko umenga abagera les biens publics, umenga abagera pour eux-mêmes, umenga ntibagera pour le public. Hari ibyo bigira bagira amabanga. Ibyo rero ngiye no kuraba même au niveau du financement du budget, nous avons un budget à plus de 80% peut-être il dépend des consommations y'umuntu wese muri twebwe. Alors que hariho des secteurs zashobora kureva le trésor public, le secteur minier par exemple, no munsi umenga birimo n'ibinyegezwa. Mwavuze abaje gufata ijambo bavuze notamment kubijanye na l'action même yo kwevariwa. Iyo na Cour des comptes tumaze iminsi turonka des rapports bagize différents ministères n'iki, mais je vous jure c'est catastrophique. Les performances sont catastrophiques mu ministère atandukanye. Ceci pour vous dire que s'il faut assainir la gestion publique, turugamba rutoroshe. Sinzi rero yuko mwavuze les perspectives, je ne sais pas si avec 25-26 ça va aller mieux, dès lors que uno munsi utamurifiye période électorale. C'est ça la préoccupation. Avec raison, il a dit que la transparence, la responsabilité et la redevabilité ni éléments clés de la bonne gouvernance et la bonne gestion des finances publiques. Ngacavatiraho nkavuga nti ko mwatubwiye ko iyo budget programme yatanguye, ça fait déjà bientôt 2 ans. Tuza gutangura iya gatatu. Mugabo kutaraja mu ngira. Ne pensez-vous pas que ceux qui devraient être aux avant-gardes ont peur justement de cette transparence, de cette responsabilité et de cette redevabilité? None d'après vous, nibaza ko iyi budget programme zohava itangura ryari? Mu gihe ngogo babakibuza, mu gihe même les institutions au sommet bakivuga ko abantu bacira nabi, basahura amatungo y'igihugu, kandi aribo bari kubriller par la bonne gestion des finances publiques. Icyo ni ikibazo nibaza ko ariyo ntambamyi nyamukuru ibuza yuko iyo budget programme iba ijana application. Aha Siriake Nzirorera watanze ikigwa yavuye rero agerageza gutanga inyishu z'ibi ibibazo. Reka nabo nyine tumwumvirize. Kefa nibize. Kefa nawe yakoze ibintu bikomeye. Ati mbega iyo bigiye programme igezehe. Kiko bona bihengareho bimwe biri muri presidence. Ibya pefa mon perezida w'ishura ico aho novuga nuko aho bigeze mwabonye itabura beretse ngene ubushikiranganji urimo amaprogaramu atanatanu atarenga, nk'iyo ni output. Uko mu myaka irahera ntibagira ibyo oil, hanyuma rero ibyo byarakozwe n'ibindi bizokorwa.
cyo gituma rero twizeye yuko intambwe nizo kuza zizoba nyinshi muri direkisiyo yuko tubutera imbere mu gushyira execution y'uruforo rwase aravuga ati nubwo parlement arimo ati kenshi oblige iba étudiée à la va-vite la transparence slogan bon nuko ari igihe duhora kenshi dukorane misi yahera twavuga tugira mwanya makadre respecta lokalandriye hariho amezi basaba yuko amadokima yabashikiriye kugira ngo bitige neza munonose gukora amadokima menshi twizeye yuko muza byaja mu ngiro kuko niho uronka umwanya ukwiye wo kubaza ibibazo mukaraba neza ikitarimo agishyiramo ariya manyuma mukayishyiramo kuko uzabera pouvoir d'amande ukayikoresha reka nizere yuko uko mwabivuze imyaka izoba iri imbere azoba akiriho zoshobora gutera imbere mwana mitasien mukagiye tasiyete twayiganye kugira yavuze ati aro kibigetagize muri introduction mugabo l'export c'est pas global kuko ibyo nashikirije Burundi ntabwo ubwo nta bari mwumva twatanze komandi ibyokorwa kugira ngo iyo reforme dushyire mu ngiro turavuga bitari bike neza yuko si un jour aronse umwanya akabisoma azona yuko byerekeye igihugu cacu kandi yuko quand même ibyo twatanze kuri proposition hagiye omwe mu ngiro nka indizième ihora intambwe yindi itera imbere tugizere rero hariho